Ubuzima tubamwo, ingorane duhura nazo n'ukuntu umuntu wese ashobora kuzakira, ni bimwe mu bituma abantu benshi bagwara ingwara y'akabonge, ariko ugasanga ntibabizi, haba abana canke abakuze. Irakiza Deborah, umuhinga mu vy'inyifato, aratubwira ibimenyetso bimwe bimwe vy'iyo ngwara. Iryo tiro ribuze canke rikaba ryinshi cane, umuntu akaguma aryamye, ugasanga aguma yumva umenga ararushe umwanya wose, naho yoba avyutse akumva ararushe. Ikindi ugasanga ntakiryohererwa gukora ibikorwa yahora akora, ugasanga vyaragiye buhoro buhoro, umwe yama yijiriwe ababaye, rimwe rimwe akarira utabona ikintu coba gitumye arira muri uwo mwanya, ukabona biradutse ararivye. Ikindi kintu gishika ariko kirinze gishika, nukuvuga ko ako kabonge kaba kageze kure, niyo umuntu atanguye kwiyumvira kwiyahura, atanguye kumva umengo kuri we gupfa nivyo vyoba ari vyiza gusumba kubaho. Ugasanga atanguye no mu biganiro yabicishamwo, umuntu ofuma nipfira nogira iki, urumva yuko ntakiryoherewe ubuzima arimwo, kandi yumva umengo ko yobuvamwo ntaco bitwaye. Uwo muhinga nyene abandanya avuga ukuntu umuntu yokwirinda iyo ngwara. Bavuga ngo nibwo buryo nyene bwo kwirinda ingwara iyo ariyo yose yohungabanya amagara yo mu mutwe, nuko umuntu amenyera gufungura neza, akamenyera kuruhuka neza nkuko bikwiriye. Kuruhuka nturindire kuruha ngo usanzare, mugabo ucumba ko urushe, umubiri utanguye kukubwira ko urushe, uruhuke. Hama ikindi gifasha cane ni ikarashishi, kunonora imitsi, hama ukanaruhuka neza, hama ugacishamwo n'iyo uriko urakora ugacishamwo akayaga, niba ari kuja gusangira n'abagenzi, niba ari kuja gutera inkuru nabo, gutembera, gukora ikintu novuga ngo kiryohera umutima wawe. Mu gihe ufise ikintu kikubakiye ku mutima, ni vyiza yuko ugira umuntu ukibwira. Ashobora kuba ari umugenzi w'umwizigirwa, uzi neza yuko ibintu vyawe adashobora kubivuga, canke nawe utamufise, hariho abapsikologe. Ivyo biruko mu gihe abantu barenga 700 ku mwaka bapfa biyahuye, abandi bakagerageza kwiyahura kubera iyo ngwara y'akabonge.